gukurikira korale y'abanyeshure acahereza korale agiye mwiteme yavuye igitega hariya imutaho icibaza Imana bimba indirimbo y'ubukwe dukoresha umwanya ne Sengerani
Eu
Nizigimana Yvette. Yesu nashimwe. Turabakeje umwami Yesu nabahezaje. None rero tudatebeje reka tuzingure ibijya zacu. Kugira ngo dusome amajambo makeya mu gushingira buno bukwe bwa bene data. Turabakeje ko baba intambara nziza banesha ubuto bwabo none no munsi bateye iteka ishenge, bateye iteka imiryango ndetse n'igihugu, kuko haravutse izindi ngo shasha mu ngo z'igihugu, ziravutse no mu ishengero havutse izindi ngo, no kuba Imana yakoze ibikorwa bikomeye. Turabakeje ndabona rero abizi mwe mundare kumbengo mwaje nimunezerwe wanjye, nezerwe kuko uri umunsi wanyu uyu uzosira kugaruka. Munezerwe Yvette, nezerwe Emeline, nezerwe Anisette, nezerwe. Dusomere itangura igice cya mbere kuva 2. Nuko Imana irema igice cya mbere kuva 2. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari mu buryo bubiri. Maze Imana irabahezagira iti murondoke mugwire muzure isi muyiganze, mugabe amafi mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibisugingo byose bigendagenda ku isi. Imana ihabwe icyubahiro. Kabisome ko ndabona ko amasaha cyo dusoma kandi igitabo mu gice cya 18. Abaguhoraho Imana avuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyine, yigena muronde mufasha bikwiranye. No bivuga byose no kubisozi n'ibiguruka mu kirere byose byora Imana yari yabumbye ngo arabe ingene abyita amazina. Kandi uwo muntu ko yise ikintu ubugingo cyose bicara ibizina ryacu, uwo muntu abyita amazina uhereye ku bitungano byose no kubiguruka mu kirere n'ibikoko byo mu ishyamba byose, ariko ntihaboneka mufasha bikwiranye n'umuntu. Nukoraho Imana asinziriza umuntu gutikoma, arasinzira mukuramo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cyarwo. Urwo rubavu uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje n'akara ko mu mara yanje, azokwitwa umugore ko yakuwe mu mugabo. Icyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, bakaba umubiri umwe. Imana ihabwe icyubahiro. N'aya majambo tumaze gusoma tubara ngaho itanguriro, tubara mu intango y'ibintu byose, kuko uhoraho umugambi w'urugo ntabwo ari umugambi watangujwe n'umuntu. Oya, umugambi w'urugo ni proje y'Imana. Niyo yabonye ko bidakwiye ko umuntu yokwibana wenyine. Nicyo gituma tumaze gusoma tukabona ngo Bibiliya itubwiye ngo uhoraho yabaremye bari uburyo bubiri, irabahezagira ngo babyare barondoke buzure isi bayiganze. Ni ukuvuga ko rero umugambi wa mbere Imana atumye urugo rubaho kugira ngo abantu bagwire mu isi. Ikigira kabiri ni autorite yahaye umuntu kugira ngo baganze iby'Imana yagize gute yaremye. Tubona ngo Imana irabona ko uyu muntu atokwibana wenyine, Adamu ikimuha umufasha, imuronderwa ngo hinge na murondere umufasha bikwiranye. Turabona ngaha rero abana Erneste arabye ahindukiye acabona Emeline. Turabona kandi Anisette ahindukiye acabona Yvette. Nimunezerwe wanjye, nezerwe. Nari muzi ibyo twavuganye wa munsi. Nimunezerwe, ni umunsi wanyu wo kunezerwa. Nicyo gituma rero mu Imana irabona ko atokwibana wenyine ngo hinge na murondere gufasha bigize gute bikwiranye. Urabona Anisette naho urako yakositimu imeze neza, na Erneste nako imeze neza, na Yvette yambaye, urabona ko yambaye white, na Emeline ni white. Hari ibintu byari bibuze, ariko ino munsi icyari kibuze Imana yaguhaye gufasha kugize gute
yaguhaye umugabo mukwiranye nawe yaguhaye umugore mugize gute mukwiranye. Nuko rero ni byiza ni munezero dukora ikintu ushobora gusoma guse byinshi mutumve tubitumve leta sidatumve ariko nta munsi wari bwicaye kubona iruhande yawe hari undi muntu yari mu misho yawe kugira ngo Imana igiye gute ibahezagire. Nubwo ngo gufasha bikanye n'umuntu atangwa n'Imana. Dusome muri igitabo cy'Imigani cumi n'umunani mirongo ibiri na kabiri. Ko rero mufise umufasha mukwira bikwiranye n'umuntu atangwa n'Imana, nico gituma ngo arasinzira Adamu ariko Imana yamusinziriza imukuramo urubavu rumwe. Adamu ngo yikanguye acaranezerwa acaravuga ngo iri ni igufa ryo mu magufa yanje azokwitwa umugore ko yakuwe hehe n'umugabo. Aniseti nezi nawe nezi nezi ega n'umunsi wanyu kuko Imana yabahaye abafasha mugize gute mukwiranye. Iciraba ngo nico gituma rero umugabo azosiga se na nyina akabana, umuntu azosiga se na nyina akabana umugore wiwe akaramata, ntibakiri babiri babaye umubiri umwe. Ubu mugiye kubana ubutagitandukana kuko mugiye kuba umubiri umwe. Reka dusomere 18:22 havuga ngo uronse umugore aba yonse ikintu ciza kandi aba yonse ingabire ivuye kuhoraho. Uronse umugore aba yonse ikintu ciza kandi aba yonse ingabire ivuye kuhoraho. Imana ihabwa icyubahiro. Ikintu ciza Ernest waronse ikintu ciza mu buzima utari bwaronse. Anise turonse ikintu ciza mu buzima utari bwaronse. Nezerwa rero cyo kimwe na Ivete nawe nezerwa uronse ikintu mu buzima utari bwaronse. Hindukibanze witegereze nawe Ernest ikintu mu buzima utari bwaronse. Nicyo gituma bivuze ngo uronse umugore aba yose ikintu ciza kuko n'ingabire ivuye kwande kuhoraho. Nta muntu yinjiramo nawe usanga abanteremetiere binjiramo ariko Imana niyo uranye ibintu byose bitumberetse. Rero wose ikintu ciza cyakibungabunga aragikorera arasiga arambika bikagenda neza. Nico gituma ndetse tubona ko Ivete imeze neza. Biragomba ngo inyuma y'imisigaye bajya bari bamuguzana ko barayinjaga muri kwari manata niyaza abone byahindutse. Ernest nawe urabona ko Emeline ari ngaho niyaje muri yakorane y'abanyeshuri ari aje baca bati kandi nuko Emeline yarose ikintu ci Yesu ababwira umugisha. None rero kabisome ka cumi cyangwa ngo urugo banitunga umuntu abihabwa n'ababyeyi ariko umugore aciye ubwenge amuhabwa n'uhoraho. Imana ishimwe. Munezerwe Anise tunezerwe nawe Ernest tunezerwe ko uronse umugore aciye ubwenge. Uko yagiriye neza Adamu ikamuha umufasha bikwiranye niko namwe yabateye iteka ikabafasha ukwiranye. Mukwiriye kuzobana amahoro, mubana amahoro niho mu rugo rwanyu bizogenda neza. Mwubahana mukundane kuko nta wundi niwe munezero wanyu munsi y'ijuru. Munsi y'izuba nta kindi kiriho. Nico gituma rero Imana abagiriye neza mugaca mwaronse abafasha ingabire zivuye kuhoraho. Rero umugore aciye ubwenge ko atangwa n'uhoraho. Nico gituma birivuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe ariko igipfu arusenyuza ayiwe maboko arusambuza ayiwe maboko. 14 ku murongo wa mbere muri igitabo cy'Imigani ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe ariko igipfu arusambuza amaboko yiwe ubwiwe. Turabipuriza Emeline uzi umugore w'ubwenge azi gutukuranya ibintu byose neza mu rugo rwiwe. Ivete turakwipuriza kuba umugore w'ubwenge. Ko biravuga ngo umugore w'ubwenge n'uw'igiciro kinini
aheza icyubahiro umufasha wiwe amutenteka. Dusome bwa 12 cyo tutatuja imbere 12 ku murongo wa 4 avuga ngo mahoro nawe biyavuze ngo umugabo niwe mutwe. Amajambo turasoma bahagizwe ngo twaraganishe turasoma bahagaze. Abo bafashe abo bafise intuze muca mufatana, fata cyane, fata iyo niyo ngabire yawe. Tuca duteye intambwe turasoma twegereye. Turabona rero muri uyu mubano w'abakristo bubatse ngo abafarisayo baca baza kuri Yesu bamugeza, baramubaza ngo mbega none kwawukana birabereye? Nawe aca bakura inkoni ku gishitsi aca arababwira amajambo ngo bari kwamugeza. Nico gituma tuyasoma bahagaze bafatanye, fata neza, muhagaye neza, mugoroke neza, mutwenge muneze kujya ku ifoto zoce zigenda neza. Uyu n'umunsi wacu ni kwa Rahazeli. Uyu n'umunsi udasanzwe utazogaruka. wakomya hapana wenda wewe target no kuba makini. Turasoma cy'icenda ku gutwa gutwara na Matayo cy'icenda ku box oya. None rero acaga guhera imbere na mbere urema yabaremye bari mu byo Yego arabyemeye. Ndakubaza kandi wewe Irakoze Emerine, uremera kwaki? Ndakubaza wewe Irakoze Emerine imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ry'Imana abakozi b'Imana, uremera kwakira Tuyegere Ernest nk'umugabo wawe muzobana ibihe byose kugeza mutangaje n'uko canke Yesu agarutse? Yego cyane ndabyemeye. Byemeye. Ndakubaza wewe Batungwa nayo Aniseti imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ry'Imana abakozi b'Imana, uremera kwakira Nizigiyimana Yvette nk'umugore wawe muzobana ibihe byose kugeza mutandukanijwe n'uko canke Yesu agarutse? Yego ndabyemeye cyane rwose. Bwana kubariki sana. Ndakubaza wewe Nizigiyimana Yvette imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ry'Imana abakozi b'Imana, uremera kwakira Batungwa nayo Aniseti nk'umugabo wawe muzobana ibihe byose kugeza mutandukanijwe n'uko canke Yesu agarutse? Yego ndabyemeye. Arabyemeye. None rero bamaze kubyemera, reka babitwereke nimba bafise bamaze kugira amasezerano bazana impeta kugira ngo bambikane impeta kubw'amasezerano yabo basezeranye. Na Yvette nawe nyene
yego murabona ko anisete zo kwandika ibete nayo ibete zo kwandika uyo bamaze kugira amasezerano reka na anisete na Ernest nawe nyene kandi na Eveline nawe munezerwe mumufataye yego baraheje guhana kwambikana impeta none rero reka ibi bavuze bamaze kubabiterera igikumu ko bagiye kuzobana ubutagitandukana bahejeje Ernest na Eveline zo kubitera ibikumu ko bazobwirwa agiye kuzobana ubutagitandukana reka na Anisete nawe nyina Ibete babyemeye kubitera ibikumu amasezerano bagiraniye yo kuzobana barahejeje kubitera ibikumu ko bagiye kuzobana ubuzima bwabo bwose rero mutere kukibere nk'amufukame kiro hakaza bashishengero bashika dusenge Mana data wa twese udagiye mw'ijuru mwami nyeningabo isi yose yuzuye mw'icubahiro cawe turaguhimbaza turagushize hejuru turagukengurikiye Mana ko ariwe watanguje umugambi w'urugo hariya mw'itongo ryo muri Edeni none abene data nabo bashikije umugambi wawe ivy'inama yawe yagabiye turabasengeye Mana yera muri izi ngo zawe zimaze kwinjamo turabasabiye umugisha turasabye Mana ngo uduzibure inda zabo baze babyara abakobwa n'abahungu baze bagira umugisha urakoze Mana bakira mw'isi uraba hafi yabo urabibatunga urabakuranirwa turabasabiye umugisha mwami Yesu bazabere umugisha ishengero bongera babere umugisha n'igihugu n'imiryango ibisigaye mwami mu ngo zabo ntibazabure ibatunga ntibazabure ibyo barya kugeza iminsi bakinde kw'izambi zovuga urakoze kubahezagiye urakoze gusha kubana nabo kandi inzu bagiye kwinjiramo tuyisabiye umugisha urakoze kubishita kandi bikora mw'izina ry'Umwami Yesu tuyisabye amen.
Turanezerewe
Sasa toto. Wewe uchoki na kukamera.